Imana igomba nibiki? Reka mvuge bikeya. Icyambere, Imana iragomba ko twama turabakenguruka mu gihugu cy'u Burundi. Nivyo Paulo yandikiye abitesalonika mu gice cya 5 umurongo usomye kuva ku murongo wa 16 na 17 na 18 yarababwiye ngo munezerwe iminsi yose, musenge ubudasiba, mwame mukenguruka kandi mwame mukenguruka muri vyose, kuko ari Imana ibagomba ko muri Kristo Yesu. Haleluya. Munezerwe iminsi yose, niko yababwiye. Ariko kandi naho munezerwa nibizana umubabaro birabaho, mwongere musenge, muce mushirako musenge. Ikigira gatatu arababwira ngo kandi mwame mukenguruka iminsi yose, kuko ari Imana ibagomba ko. Haleluya. Mu Burundi Imana iragomba ko tuba abama bashima, abama bakenguruka. Haleluya. Tuba abama bashima muri vyose. Nituba abagendana imyidodombo nk'aba bantu bahunganye na Dawidi. Oya, tuba bashima. Tubonye ibigenze neza dushime, tubonye ibitagenze neza naho nyene dushime. Imana y'u Burundi niba yimutse, naho twobona ikitagenze neza, suko Imana y'u Burundi bayimutse. Niho ibiri, iri kumwe natwe. Niwagira ikikugoye bandanye ushime, niwabura nushime. Aya majamba ya nyene niyo yandemesheje, niyo yanshoboje kugira ngo nshobore gushima uyu muhizi wacu twese amaze kwitahukira. Nihagira uzibaza ngo nta nduru nashize ku munwa ngo nukubera ntamukunda. Naramukunda pe, ariko nsanga kumukurikiza induru yaruhutse amahoro. Numva ndashimye Imana impa kuyishimira kubera yarasinziriye, ntiyarapfuye, yarasinziriye. Haleluya. Yarasinziriye itiro ry'urupfu, kandi abasinziriye itiro ry'urupfu basinziriye mu mwami wacu. Abo ni rya jambo twasoma ngo Yesu azobazanana nawe. Haleluya. Nguko twizera ko Yesu yapfuye akazuka, abariko twizera yuko n'abasinziriye itiro ry'urupfu, abasinziriye mu mwami wacu azobazura hanyuma akabazanana nawe akabadugana. Haleluya. Haleluya. Nico cyandemesheje. Nibutse ngo Imana yadusavye kwama dukenguruka muri vyose. Nibuka ko ari Imana itugomba ko. Nivyo wabuze ukarira n'amahoro, n'amahoro ari kurongowe kurira, ari kurongowe gukoma induru n'amahoro. Ariko kandi nyuma y'iyo nduru garuka ushime Imana, garuka ushime kuko nyene biba vyanabaye mbere nta nico tuba duhindura. Burya umuntu yagiye aba yagiye nta nico hindura. Narabiravye ndavuga ngo ntaco ndi buhindure. Burya Imana yamugomwe ikamutwara, nta kundi nyene byabaye. Reka jewe nsigare ndashima. Hanyuma nyene nahajya kumuhamba narashimye nti niwe utuma umuntu abaho, ni utuma umuntu apfa. Izina ryawe nirihabwa icubahiro, kuko Imana niyo ikora vyose. Haleluya. Haleluya. Imana iratugomba ko abarundi ko twama dukenguruka. Impamvu yo gukenguruka abarundi zirahari, impamvu ni nyinshi cyane. Ivyo Imana yakoreye uburundi ni vyinshi cyane byotuma dushima. Gusa ingorane dufise twibagira n'ingoga. Abarundi turibagira kandi kwibagira biragahera. Kwibagira ukugira neza kw'Imana twabonye ku Burundi, kwibagira ukuntu Imana yadutabaye, kwibagira ukuntu Imana iyo yadukuye n'uyu munsi aho tugeze. Twibuke ko uyu munsi nimuharura imyaka iheze tutarara rubunda, tutarara tuyerera n'intekera ku mutwe. Iki kintu kirakwiye gutuma dushimira Imana Barundi. Haleluya. Ariko akantu gato karaba imyidodombo, twabuze ibi byagenze uku, dushime tuyibwire ngo Mana waduhaye amahoro. Nibi bitoro biriko birabura ejo tuzobironka. Haleluya.